umusore w'umunyamaroc Abdelkader umusore w'umunyamaroc witwa Brahim Diaz ari Madrid yambaye nimero zingahe Brahim Abdelkader Diaz 21 ibiri numwe nimwe niyo yambara muri equipe ya Madrid ikinyamakuru rero Levo candika kimenyesha ko muri equipe ya Madrid biteguriye neza cyane garuka ryo witwa Brahim Diaz muri equipe ya Madrid nyuma ko za kuba avuye muri national cyangwa se mu guserukira rwego rwa Maroc nyuma yo gutsinda ibitsindo bigera kuri bitanu mu nkino zigera kuri zibiri yakinye ziheruka ubuherutse yatsinze ibitsindo bitatu mu rukino rumwe abitsinda mu minota 42 ku munsi wa gatanu nawe yari yatsinze mu minota 2 ikurikirana kuri bibiri vyonyene ikinyamakuru Levo kivuga ko Carlo Ancelotti amubona nk'umwe mu bakinyi bagiye gusubira kandi kugaragaza garukana forme ya equipe ya Madrid nyuma yo equipe mazigiye iri mu bibazo bigiye bitandukanye ariko kino kikimara kuvugwa icyanjemo cyo kwibaza navuze ni iki gituma abantu bahora biyumvira ko misose Brahim Diaz azokwamara nimero 2 kubitwa Rodrigo Goes ni iki gituma uno munsi abantu bose bama babona ko witwa Brahim Diaz urugero ariko argo kuba profil y'umunimero y'umusubirizi wa Rodrigo Goes igihe cyose Rodrigo Goes akomeye bigaragara nkaho menga Brahim Diaz nafise ubushobozi n'uburenganzira bumutuma atangura mu kibuga kuri ya ruhande muri equipe ya Real Madrid hariko n'umunsi abantu bose bafata umugabo witwa Brahim Diaz nkaho menga agomba kwitwa nimero 2 kwitwa Rodrigo Goes agomba kwamara umusubirizi witwa Rodrigo Goes burgi iki kibazo rero cyane kwiyumvira Landry ndavuga ni kukino munsi muri equipe ya Madrid batabona ko hoba hageze ko witwa Rodrigo Goes afata ikibanza cya nimero 1 mu gutangura muri equipe ya Madrid cyane ko tubona ko umunsi witwa Rodrigo Goes nubwo ari umukinnyi mwiza nawe hari nivo yasubinyo evanye nivunagurika rya buri gihe amaze mu minsi muri equipe ya Madrid kona ko nanamukinnyi ari consistency ariko igihe cyose agarutse yomera neza equipe igafatwa n'igingo cyo kwamba mutanguza mu kibuga kandi aho hafi batunze witwa Brahim Diaz bigaragara ko ari kana convaincre yaba muri equipe nationale yaba no mu buryo yinjiye muri equipe ya Madrid iyo yinjiye asubirira ukabona ko ari umukinnyi mwiza niho bageze kuno munsi Brahim Diaz aronga ikibazo cyo gutangura muri equipe ya Madrid dushingiye ku bikorwa vyiwe reka dufate profile ya Brahim Abdelkader Diaz no munyamaroc ariko navuga ngo ivuke yari mu gihugu cya Espagne sanzwe nafise n'ubwene bw'igihugu cya Espagne by the way byagiye biranavugisha benshi muravyibuka ko no sanzwe yarongoye mu cy'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne byaswe kumukora ko nyuma yuko uno mwana bacitse agahitamo gukina igihugu cya Maroc bivanye nuko kenshi yigaragaje ariko abamenyereza bakaguma bamuraba irari ubwo rero ni nayo situation yagiraza muri equipe ya Real Madrid Madrid yamuguze mukuye kwa Manchester City imutije muri equipe ya AC Milan ageze igihe AC Milan agenda arahindagura nimero gushika igihe ashikiye nimero 10 ukabona ngo aba baleho nabandi bazoshikira nimero 10 ariko Brahim Diaz yasohotse kandi no musirimba equipe ya AC Milan iheruka igikombe cha UEFA Champions League muri 2007 yagiye irasubira inyuma petit tubona niburi yari garutse kuva muri 2020 kuduga mu batumye dusubira kwiyumvira Associazione Calcio Milano cyangwa se AC Milan Brahim Abdelkader Diaz arimo egare kuntu mu bakinyi beza nivyo bya bindi navuze nimba no munsi equipe nka AC Milan idwaye umustare nka Rafael yawo simira yabaye nziza ahubwo nire yawo yabaye mwiza yisanga Mira isigariye ku izina ariko uno moza visi izina umuntu wese abona ko rirengeye Mira mugabe bisi isi yo yari ka mu myaka yeze Mira yaratunga Clancy Dorfe mwiza Mira yaratunga Kaka mwiza akaba fier no kumva ngo ndi muri equipe kwiranye n'izina ryanje mugabo uno munsi Rafael yawo izina rya Mira ntaco rimubwiye izina rya equipe ya AC Milan ribandanya kumwereka ngo uri mu kibanza gituma ubona uko bukene uko bwije ko utazoba nka Vinicius Junior utazoba nka Lamine Yamal pourtant umwe mu bantu tubona ko umupira azi
ivyo atanga mu kibuga bitwemerera kumukompara n'aba ba grand joueur no munsi y'isi. Nimba dushobora kubona umukinyi nka Rafael Leao akoroka Santiago Bernabeu agacenga ikibuga cyose akamaramaza Madrid ibitsindo bitatu byose equipe ya Milan itsinze Madrid ugasanga yabigizemo uruhara. Corne yavuye mu gisindo ca mbere niwe yayiprovosi, igisindo ca kabiri Morata yatsinze niwe yarateye umupira Gardia ukurayo, igisindo ca gatatu yacenze defense yose atanga assist kwa Legendas. Mugabo no munsi eske Milan irikira muhiki ari naco gituma uyu Brahim Diaz yatanze buri kimwe cyose afise muri equipe ya AC Milan yizeye ko umusurizi nazogaruka Madrid. Nkuko no munsi bano bana benshi batijwe si bose bagira amahirwe yo kugaruka, bashafaka imivyaranse bano bagabo bitwa ba Theo Hernandez vyaranse ko bagaruka, ariko no munsi n'abakinyi beza sifise nashafaka imagarutse Madrid entité indiscutable. Theo Hernandez agarutse entité indiscutable, ibibazo Madrid ifise mu bugarizi byo babisa n'ibitorewe inyisho, mugabo barabuze amahirwe yo kugaruka. Nimba Brahim Abdelkader Diaz yaragize amahirwe yo kugaruka, bigaragara ko yagarutse mu kibanza cha Marco Asensio yaragiye. Mugabo Marco Asensio yabaye muri Madrid atwereka ngo numukinyi mwiza, mugabo ari capable yo kwaba nk'umu backup, parce que nuno munsi je Marco Asensio yarinze asohoka kwa Madrid mbona ngo na profile yo kuba titire indiscutable muri equipe afise. Ubwiwe hogerege akakubwira ati jewe sezo yose identity ntangura match zose, ariko ndabona ko ibi natari ibyanje. Umukinyi avunika kenshi, umukinyi akina muri style y'ubunebwe, sirinya kubivuga parce que Asensio uravye uburyo yitanga muri terrain aba ari umuntu yizeye impano yiwe gusumba ibikogwa, gusumba ingufu nyinshi yokora, gusumba uburyo yokora umubiri nkuko abandi babikora. Mu gihe Brahim Diaz kuva yinjiye Madrid mu vyibuke seziyeze yabaye umukinyi bwa mbere yazanye umugisha, ariko ndabivuge basubiye gutwara Ligue des Champions, ari mu makinyi wa backup mugabo atanga byinshi peut-être biri comparable n'ivyo abakinyi batanguye mu kibuga. Kuko no munsi mfashe ivyo Brahim Abdelkader Diaz yatanze nka peza umwanya tukageranya n'ivyo Rodrigo Goz yatanze, hari nawo usanga ivya Brahim Diaz ari byinshi. Ibi rero biratwereka ngo nyuma ya sezo yiwe ya mbere agarutse muri equipe ya Real Madrid afise inzira yiciriye imuvugira avuye muri equipe ya AC Milan, iravedro yo kuza kadodora akavuga ngo ni mu mwanya mugabo kwa Madrid bakavuga ngo banzuri ndi. Nyuma rero ya sezimu none umukinyi ariko araba matire, parce que maturité ni kintu gikomeye cyane ku mukinyi. Sinumva igihunga c'ivyo no munsi watuma Rodrigo utotuma Brahim Diaz, sinumva ikintu cotuma umbwira ngo Brahim Diaz nta profile ko atira avise, mu gihe ibero bigaragaza ko inkino zose Brahim Diaz yatanguye nagena kimwe rukino rwamunaniye ngo nuko ngo asanzwe atari mutitirere. Ederni n'umukinyi tabangamirwa n'imvune, parce que nko kumwaka weze ugiye kuraba nivyo yakinye gake mugani yigeze avunika, ubu yari yagize imvune mugabo ubu jagarutse ahubwo aje ari en forme gusumba ko twari twiteze Brahim Diaz. Raison pour laquelle debut tegerezwa gusubira kuvyuka. Hobati uyu mwana twavuze mu mwaka weze ka kuyu mwanya mwinshi gusumba yahawe, mugabo bikagaragara ko yari muri phase yo kwintegra muri equipe yasanze Rodrigo yarafatishije, ubwo no mwaka niho bageze ukongera ko ino maturité Teresa mise pas n'importe qui ariko araza muri equipe seruka gihugu ko mugabane wa Afrika gacikaba nka Brahim Diaz. Inkino zinakinye mu nkino zitandatu bakinye z'amajonjero mu gikombe cya Afrika atsinze ibitsindo ndwi, asohotse ari meilleur buteur wa qualification za CAN. Yanavuze ijambo ati nibona kure cyane mu mateka mu guseruka gihugu wa Maroc. Numuje safata responsabilité hari Hakim Ziyech, yafashe responsabilité hari Ashraf Hakimi, ahantu hari bana Yefager, ahantu hari uyu musatirizi yitwa Rahimi wa Al Ain hari muri Arabia Saudi muri Qatar. Equipe muri yabaye meilleur joueur wa Champions League muri Asia. Saba bafise meilleur buteur wa Nepes wa Europa League wa Conference League umukinyi wa Olympiacos yitwa gute uyu musatirizi wabo usaza imyaka 31. Umusatirizi bateye ubwo bakina Olympiacos yo mu Bugiriki. Bivuze ngo iyi maturité ikira twereka ngo un grand joueur c'est quoi, nkuko twavuze kuri Jude Victor William Bellingham nushobora kuyadapta muri situation zose equipe mukeneyemo. Mbega Maroc irakeneye Diaz iramubuze, mbega Madrid irakeneye Diaz iramubura. Raison pour laquelle no musi ageze ngo Madrid mu vyigerageza byose igomba kubigerageza yumva ngo turaba kuri pressure yo kurondera umwanya Brahim Diaz byanga bikunda. Sinzi ko no musi utoba kuri pressure yo kurondera Dagurera umwanya na Hendrick kubera ko akiri muri ya phase. Mugabo no musi biharuro vya Brahim Diaz les amis sinzi ko birashya mukaga umenyereza naco gituma wagiye urabona kenshi bavuze ati gestion y'abana kiri mu kintu turiko turabaza umugabo yitwa Carlo Ancelotti. Ça sert à quoi yo kuguma wensista
kumutama nka Luka Modric mu kibuga bigaragara ko ashobora kuba mwiza kuri equipe ari nziza atakaza umupira imyaka itakimwemerera mu gihe ufise Brahim Abdelkader Diaz ari muri forme ubona mu ishusho ya Messi acenga abakinyi batatu tamwati utamuvunye utamwakipa. Ikinyamakuru AS cyanditse cyemeza ko equipe Real Madrid ari equipe ya mbere muri La Liga isubiriza inshuro nke. Ibi birimwe n'ubwo Equipe ya muri Madrid ino saison niyo equipe ya mbere isubiriza inshuro nke. Bivuze ngo muri bari abatanu bemewe gusubiriza equipe ya Madrid ni gake ibuzuza. Ubu wowe wambwira ko Fike yo umenyereza adasubiriza afise Firmino Lopez na Dani Olmo kuri bench, wo binsigurira gute? Uransigurira gute ko Madrid iba equipe igomba kuba ku busatirizi n'ivyo gubake ku Mbappe na Rodrigo na Vinicius Junior? Ufise mediane irimo Jude Bellingham, irimo Federico Valverde peut-être na Kamavinga cyane na Chouameni, ukambwira ko Brahim Diaz afise avantage ikomeye cyane cyangwa ivyo Real Madrid vyinshi bivanye no kari mu polyvalent, ashobora gukina winga zose, ashobora gukina nka Fone Freg bitwabonye bakinisha Jude mwaka weze nka Fone Brahim Diaz yo bikina. Plus iki kintu les amis, equipe idafise umukinyi apa nikicara adversaire, equipe ifise faiblesse. Uno musi Rafinha ibitsindo ayimariye mu mugabo abantu bose bagenda gukina na Barcelona bazi ngo tugiye gura na Yamal. Kandi tire equipe ya Real Madrid ugenda gukina nayo uzingo ngiye gura na Vini mugiye bironse Valera ajuti ya Brahim Diaz. Rambwana baropie. Umufiniseri mwiza, sinzi ko umukinya cenga, umukinya banaza ameze neza muri passe ya nyuma, umukinyi ari capable yo kubana n'aba grand joueurs bari bo bose. banaza sinzi ko turiko turaraba ikintu kimwe wakivuze cyane iki ubuzima yabemwe kwa Mirase. Uno munsi suri nyuma y'umugo bitwara Rafael yawe yarasubiye inyuma. Abantu nibazo bafatire ku rukino Real yakinye na Real Madrid, Real yaraheze. Oya yarasubiye inyuma kabisa. Real wa vrai suyu. Real wa vrai yari Real yarafise mediane irimo Kessi, irimo Tonali na Ismail Benacer. Uruhande rumwe ruca ko Real, urundi ruca ko Brahim Diaz. Brahim Diaz yari umwana ateye ubwoba, ubona ngo nivo afise nta equipe nimwe iriho kwisa totanguramwe no munsi. Mugabo bigoye gushika ahantu kuko iyo uje hano ugasanga hari wamaze gufata ico kirindiro, donc hari wamaze kuba abadapte muri izo situation kuri ico kibanza situation equipe igenda ibamo. Rodrigo Goes nawe ikibanza cyo kwitwa titirere yarakigwaniye mu vyibuke. Hari kenshi bakinye batagira nimero 7 bakemera kohengeka Fede Valverde bakina muri systeme bataka babiri hataka Vinicius na Benzema. Rodrigo amaze guprova yuko uzontuma Barcelona ndayitsindi gitsindo, uzontuma City ndayitsindi gitsindo, uzontuma Chelsea, mugabo anshataka biravuga ati Rodrigo nturagera kwitwa titulaire. Kugera umunsi Benzema sohoka yisanga agomba guhereza umwanya Rodrigo, nemera kora ne passe. Rodrigo umwaka w'inkino rangiye yatanze vyinshi bishoboka. Brahim Diaz amaze kwinjira yinjiranye experience isumbiye Rodrigo afise ndabivuge muri buno buryo, kuko nimba hari championnat ya mbere igoye, championnat y'igihugu cy'Ubutaliyani ni compliqué. Kandi Brahim Diaz ari muri Milan yatwaye igikombe ca Scudetto, yatwaye igikombe uvuga ngo ari mu bakinyi batanu equipe igenderako, ukuramo Real, ugakuramo Tonali, ugakuramo Yannick Kessi, ugakuramo Ismail Benacer ndetse ndamukonta ko cyane ko yavunaguritse kenshi, ugakuramo Hernandez ariko batwara Scudetto yari mwiza. Yari mwiza gusa muri mediane responsabilité zose wabona zifata umugabo yitwa Yannick Frankis. Apara yuko avuye ndondaguye izina ry'umwana yitwa Brahim Diaz yaca rikoroka direct. Kandi harabitwa ba Calabria, harabitwa ba Karuru ndetse no mu defenseur w'abongereza Fikato Muri. Equipe yuzuye imeze neza. Unamuzi Brahim Diaz yinjiye muri Real Madrid afise experience isumbiye Rodrigo afise. Nivyo Rodrigo muri equipe iri twara ama Champions League. Mugabo iri twara ama Champions League wo mugati tangura mu match. Ikintu camugoye cyo nyene kimaza kuguha. Ikintu camugoye Rodrigo nivyo Rodrigo ari mu bagwaniye umwanya ko muravyibuka ko kenshi gashoboka umumenyereza yakinije Federico Valverde akamubwira ati profile yawe ndabona itarakwemerera jana kwijana kugira gute gutangura mu kibuga, kuza gutangura mu kibuga. Umwaka ukurikira abandanya ko umukinyi mwiza equipe igira année blanche kuko gutwara Copa del Rey genda byaro akari année blanche kuri Madrid. Ariko niho twabonye umwana duga en puissance, mugabo kugeza uno munsi no umwana yegera ahura no ngo n'ibibazo bya concurrence ikomeye cyane, iza jamba pe rungabanije equipe bikitwa ko biguyemo atari uko formezi warimbi ukongera ko kandi kantu kuko uno mwaka nibaza ko Rodrigo ari karaba umwaka muri Madrid.
ntage na kimwe nari bwabone Madrid igira Rodrigo Goza avunagurika kara parce que fatu no musi kuva sezitangura ni umwana utuntu twa hato na hato kumva ngo yagize akabazo ku rukino rwa Champions League nyuma yaho kumva ngo yavunitse n'ibindi bigiye bitandukanye ariko aragira imvune kenshi gashoboka raison pour laquelle saison yiwe déjà il est en danger individuellement kuko Madrid igomba kubaho yabifise Rodrigo yabitamufise igomba kubaho byanga bikunda raison pour laquelle iyo rero usanga Ikibanza n'umukinyi ukaba witwa umukinyi yitwa ko yaguye mu kaga kenshi ukaba witwa umukinyi atigeze aba stable nk'abandi ugaca ufatwa n'imvune ugomba kubigwamwo bigahera kuko deja ari umwana aje gukonkiransa twabona ko ari capable yo gukonkiransa mu gihe wari umeze neza ufise umwanya uburyo umumenyereza yiga ngo gukinisha Mbappe na Rodrigo na Vini ahubwo agomba guhindura amaso akiga kubijyanye no gukinisha mbega Brahim Diaz arakirana na Vini akirana na Mbappe mbega arakina na Jude na Valverde mbega arakina na erega iyi experience yavanye mu Butaliyano byari bigoye ko yoshika ngo wumve ko yatwara Ikibanza Rodrigo kandi n'uno munsi biragoye ko Brahim yatwara Ikibanza Rodrigo mugabo no munsi aho bigeze biragoye ko na Rodrigo yatwara Ikibanza Brahim urabifise abana novuga ngo bafise karite zitandukanye mugabo barahurira ku kintu kijanye no gutsinda ariko kijanye no gutsinda Brahim ni mwiza gusumba Rodrigo twabwoze tuvuga ngo Brahim ntashobora ku resist iminota 90 ya Real Madrid mu buryo bakinamo ikintu cyonyine baba naho to resist iminota 90 70 iramaze kugira ngo Brahim aguhe ivyo mukinya atanga 90 ndetse n'ijana na 200 Brahim na Rodrigo Goes kinyereka bose kara bakinyi beza bafise karite yo kuba decisive press kimwe ariko rimwe na rimwe Rodrigo urabona ko biramugumira kubera yuko yifitiye ikizere kirenze cya Brahim mu gihe Brahim yifuza kubananya akora ibikorwa bikikorera gusumba izina niko kantu kabatandukanye uno munsi Rodrigo ari izina yamaze kwandika ariko ramuvugira bigisaba ko Brahim Diaz nawe akora kugira ngo iryo zina rigire gute hazogeregere muvugira sino kuba decisive Brahim Diaz ni umukinnyi ashobora kuronka ukazima akayivyaza umusaruro ni umukinnyi ashobora gucenga arimo agatanga assist nziza ni umukinnyi ashobora gutuma equipe adverse yisangira destabilize nyuma yo guhura n'umukinnyi acenga cyane nka Brahim Diaz ubona n'umukinnyi adapta muri style zose nkuko Randira bivuze aba n'abakinnyi mumenyereza ashobora kuvuga ngo ngomba ndabakinishe sezo yose igahera atanu umwe atwaye Ikibanza cy'uwundi mugabo ukabona ngo nta kintu cyo tuma Rodrigo yicarika Brahim Diaz ahereyo nta nico tuma Brahim Diaz yicarika Rodrigo ahereyo mugabo ibintu genda bibona muri angle iyi ugiye kuraba effectivement nta kintu kimwe gihari cyo tuma Brahim atwara Ikibanza cya Rodrigo nta cyo tuma Rodrigo atwara Ikibanza cya Brahim mugabo umusore amaze kwigira ico cizere cyo kuvuga ngo muri Real Madrid kugira mfata umwanya naragwanye muri equipe nationale ya Brazil naragwanye kugira ngo nitwe umukinyi yitwa ko ahetse equipe kandi irimo abandi ba grand joueur bica biboneka ngo ibi nubwo Ancelotti azofata risk yo kuvuga ngo 50-50 Rodrigo bitekereza kuzomwica mu mutwe kuko Rodrigo amaze kwirema mu icizere kivuga ngo ndi umuntu w'umugabo gusumba Brahim ariko tugiye mu bikorwa Brahim nawe ni mwiza uramutse equipe nationale yiwe nubwo itari nka Brazil nayo ni igihugu gikomeye ku mugabane wa Afrika of course Maroc uramutse kwigira ku bikano bya Brahim gusumba Ziyech gusumba uyu muhinga wabo yitwa gute yambara nimero 17 umuhinga wa Sofiane Buffar gusumba Sofiane Buffar gusumba ba Abde gusumba ba Unahi gusumba ubundi mukinyi wari wese nsanze muri equipe nationale no munsi nivo yabo ndayirenze no munsi Ashraf Hakimi arara bakavuga ati nimba ari general ko ndaza kuba umustar ndo mu defenseur harajwe mu winga ateye ubwo nivyo profile bumva za equipe nationale ntizisa muga muri club Brahim nawe ivyo Rodrigo yaprovye kwa Real Madrid nawe yarabiprovye kwa Mira bari muri equipe zidasanga iryo zina mugabo Jene Mezango Brahim niwe yagwanye kugira ngo yitwe grand joueur gusumba ko Rodrigo yagwanye byari biryoshe ko bakuririra kuri Benzema na Vini mu gihunda ariko yuririra kuri Giroud na Real Giroud yari umukinya bayabaye nubwo donc yari umwataka mwiza nubwo to rimwe na rimwe abantu bagenda bavuga ngo arabayabaye nanje sinamushira kuri niveau ya Benzema kuririra kuri Benzema no kuririra kuri Giroud Benzema arafise byinshi yo kwigisha umuntu gusumba Giroud yamwigisha nuko remeze kuri Brahim Diaz tukomereza wanyene gato mbere ko tuzana kuvayo tunekereza no muyandi makuru kwandiko ishamba sigeru nyuma y'iko amazigiye kinini atekara kinishwa muri equipe